Kayeri warihebeye. Ubu namazi ibintu bitwica. Rega bya bitwicira kazoza sister. Batse ibintu bibiri. Inzoga n'abakobwa biratwiciye kazoza. Bikwiciye Yo! Ko vyose ari wowe uhitamo. Uhombeye mw'ijipo hoho utazuri PS zuri kankari. Uhombeye mu nzoga naho. Uhombera mw'ijipo bisigura. Mbwa ariko Imana aramfashe kwinura amazi kandi jewe seka nsenga kweli sana. Ego. Jewe cyo ndumukizwa akomeye. Jisenga muri yasi. Cyo ndumukizwa kandi nakunda Imana sana. Kera nkiri umwana muto mama wanje najye gusinga muri Sunday school. Ni ebana yarankubita. Yo mpamvu niho nakuye kuririmba. Ni shoke ni minyororo ni bibazo byo ngaho kwisi bitazopfa biheze ni shoke urumva ni vyiza Imana dukorera no breme no stress ni sosa kishwa ni sosa kimaso uko mu masa korotse dadutse na mu maso yekarako uri yetatse rurerure akorotse n'umutwara mena umva nta bufasha ni sosa kimaso na intervention ni Mungu umva ni Imana yene mufasha nyine katibana ni wa mwana. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza. Mushimana nkuko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Yamunezero kuri micro. Comme d'hab, nkabandi kumwe na Amadeson inuma y'ishamba. Sosa kichwa, sosa kuwaza, sosa kupasua kichwa Afrika shoke danger sosa kimasona intervention de wingi umuyaga utaboneka canke samake urudagara. Cheni feshe none yo marori no musekana nana siyasake gasake yagombye kunjya kopi we ntubone no kwafi hajya sake ujya mu Nigeria yagombye kunjya kopi acashira ko ibisuko mugoce nanje nabo bariye kopi ntibazofa bariye kopi singiye isi chafu sister ijambo imyoge zihonyene n'uyo mwimyo iyo ni terume shasha iyo ni shafu giki oya iryo ryabisa bise baragoye sister meravuga ati garafrera abantu baragoye cine ko ndatembera mvuga ati kweli ndiko Imana impaye umwanya kireka nce ngaha kwenda baramutse ndego kweli urakomeye ndashimira Imana n'abantu bakeya urakurime abantu bakeya ushimira ninde nani abantu bakeya binkora mutima pana bose hari njavyi nkabo binkora mutima nanje ndakubajije ushimira nkora mutima nujya mu nk'abatanu akavuze fise njya ndirimbo tumugenzi mwiza nujya muhwana basuri mu makogwa nkujya muhwana nyene ukamukanyira ukagwati je man je meze fo turabafashe bashe n'ibihumbi 5 meze fo kagufasha yo n'inshuti apana babantu muzohwana ngo madesa ngo feshe atasha kubarira atasho aribwa atasha kumarira aranakumarira nanje nakubajije muri abo bantu none ushimira nde nande bavuga ya wese ndabakunda to abo abiyize bariyize aho gabo bari bose bobaho mvuye muri sano none mvuye muri salo ko mashaka kwafe ko je nimwocereza kwe mukwafere wanje numwe wonyene abahe umukwafere wanje kwera bakanyosha mugari uko mugakorera nga muri ville town kandi na mu 5,000 ngiye kwimosha ndemera nkarondera kwe nkaruha nukuri kwimana ndemera nkaruha sister kwishira ku mwanya byantwaye umwanya dad kwishira ku mwanya byantwaye umwanya nemeye ko rangijipo wambarira hose kiratse nk'ubuzima naciyemo rega je sinagiye kuririmba sister canke nze mu bintu byo vya comedy ngo nikobera ngo umunezero nikobera icunga ibibazo ko nararabe ikintu kimwe umunezero n'icahe harabateka banze ndaririmba shona abana barahona tubarira nyabugete abamere bakarira abapampi bagapambukana Amadesa boy niga umuyumviri uzogwara irondo utazuri PS uzuri kankari shona abana barahona iyo biti yonyine nzibakubitisha umwibi upfanga hani ronde acha shadad umutibangane guhora shona none woro irihe hiyo ndirimbo yawe shona ngoma ndi mukuyikora mu minsi iyo ngoma hari bari bandondeye badapoje nabakiriko ngo dukorane mugiye wapi unzi yo kurandishe ntago amanagere banshigikire kwera aba managere kwera aho bara ba diaspora bara yo ngo muri no misi nyene no misi iranditse uramaze kuja muri studio none kwikora kugira ngo ugere mu misi ndi mu kwinjira uko cyo musi ninjiye azo bari ibintu by'ibisasu ko cyo ibintu wakora indirimbo kera muri 2014 13
kenze mugobo rero naringize iminsi ntakora mugobo ngo ngaruke nka mushasha bangiteye ku bintu bishasha ku makomedi ku muziki vyose style zose kugara imbere n'inyuma. Okay, mwisi ngaha muri iyi minsi hariko haravugwa cyane turi muri mu kwezi kw'icumi ko havugwa cyane ibintu byo muri green card kuja kuba muri Amerika cyane wowe none sasa nta bishasha iyo nkuru wari umaze kuyiho? Oya naho narebwo numve kwe bishasha none kuhaba gasha Amerika utafise amahera nkaciye amafaranga nari rega muri green card ntibisaba yuko banza ku bavyita gute ntibisaba yuko banza kuba ufise amahera ahubwo uratomboza nka kujya kwa Rona mugatombora bagutoye ugatombora ukagenda muri iyo green card ni karata baguha ikaguha uburenganzira bwo gushika ukora muri Amerika hanyuma ukazoronka na nationality nturi tonte ntushaka kubikinagura abankinye kwere nka sinde Imana yobikoze kwere azakondera ubuzima bwire nzogarukiro nanzi no mu Burundi mvuga ate bana ngo nteze igihugu cacu imbere naho havugaruka ceno garuka nagarutse gashaka ndo Murundi none ko bisaba ko uba ufise n'imiburi bura amashuri natandatu base primaire ukaba warayihejeje nta mashuri atandatu ufise amashuri ane mugari ko kuba bitakunze kubera ubuzima sana kubijya kubera life twayemo ntiyoreza bose sister ni muri kubatwenga se bose ko batwenga nkuba ari undi muntu ari muri ne uratse nk'amarira ari mu gasho cyane mu munyororo mu mpimba reka cyane mu bitaro mugari ko Imana duhaye umwatu wa turavuga kuko abisi n'abantu bagoye abantu mufakano abantu habazwa n'ubusa ibatse nk'umuntu ari umwana umwana muto akiyumvira kumwica umva abana atari babi umunsi duheruka ngaho ariko uravuga ngo abantu bagabanye kike ubusigaye wamazi yo amaze kweza kombetse nyinshi ashimwe ati Imana ibi bintu wahevye cyane none kamadeza Jaraheza amezi 5 nta nzoga none ko tamezi 5 aheze dukoranye gamadesa oya hapana haje amezi 5 arakwejera nzoga uratse gituma nahevye inzoga zirasarisha sana kandi inzoga wagize kintu umaze gukora umaze kudekona wanyo inzoga ugadekona ndamaze kurara mu barabara ngo inzoga waraye mu barabara tasanga mu gatenda abafana bankameye naciye ndahira ati jitsi inzoga ndahevye boni nywera amazi wari wanyoye ko muzi nango ya makike n'ibintu byahotsa grabike ibintu bizokwica abantu babinywa batariye warabonye ko babiretse amadesa umunsi doruka gukoranya gukometse neza kandi ntagase ko nahevye inzoga rega byaranka neza kuyinywa ntariye kubera ibibazo nereka Imana umubabaro mbwa ariko Imana aramfashe kwe n'inwara amazi kandi jewe seka nsenga kweri sana yego jewe cyo ndumukizwa komeye Jisenga muri yasi ndo mukizwa kandi nakunda Imana sana kera nkiri umwana muto mama wanje ntajye gusinga muri Sunday school ni ebana yarankubita niyo mpamvu niho nakuye kuririmba Imana ntanziko ubu rero uririmbira he jewe ndaririmba no mu rushengero kandi afise n'indirimbo y'Imana ndimo gukora ndiko ndayikora ega madesa ama projet yose uzoyakora yakora tukiri ku yisi niwo mwadubise no time we ntubone no kwafe no time nta mwanya gusubira inyuma isigura no time no time nta mwanya nagira yari kuciba isigura byinshi ni shoke ni minyororo ni bibazo byo ngaho kwisi bitazopfa biheze ni shoke urumva ni vyiza Imana dukorera no breme no stress ni sosa kishwa ni sosa kimaso uko mu masa korotse dadutse na maso yekarako uri yetaje rurerure akorotse n'umutwara mena umva nta bufasha ni sosa kimaso na intervention ni Mungu umva ni Imana nyene mufasha nyene katibana ni wa mwana karimura kana nizo ndimo zikura heka jivyo mbona utubikura ivyo mbona se by'abandi babona Faransa ni cyongereza tubikura he none ivyo mbona se by'abandi babona ndamedita nkabaza none tiana nk'ubu tiana tinimba ejo nkabaza tafita gute mu cyongereza nkabimenya nariko ndakubwira amadeso umunsi duheruka kuvugana twako turaganira ku bintu vyerekeranye na bafita gute na kike uri kuravuga ati kike zigiye kumara abantu n'icyo narabihevye nuko n'ubwo mu nabimbaza wewe ngira ngo ntavyo wamenye mugabo umenye yuko hari ubu barazirekuriye leta yaraziretse ubunye ziremewe n'amategeko badotse barajya baziriye n'abatsinwe badotse barajya inzoga mbisana sinzoga nziza cyo nyine umukutse bana censenga Imana ati Mana urakoze tanu nkuye hari igihutegwa sisigitero natewe natewe mugabo rero ubunye naho wosanga uri kiragira oya sishobora je ntanzoga oya ukeneye kuma ngurira base bana ngurira agafanta ungure n'isose nirire uko munda nta gisoma gishikaho nta bambutse
uko biribwa n'amagara ibintu apana gutwenga ati ibintu wiririye ukabibika mu nda nuko nta gisuma ntabambuzi bashika mu nda ubitse neza je banki yanje ninda kweri none vyose vyurya wowe cubitwa none gamadesa basi wowe utegekanya gute kwitunga mu myaka nk'itanu utegekanya kubigenda je nka ikintu nkeneye je nkeneye kuzana umugore mu misi ndakeneye umugore ndakoze imyaka 29 reka je ndakoze imyaka handi ko ndagena ntuvuye kuba navise ubwana fise imyaka 29 ndiko ndakura none ushaka kuzana umugore ucumushirawe ushaka gutamwiso umwana oya nta mwana wanje amarira kumarira nakuriye mushaka nanje n'umwana wanje no mugore ni wamuzana utegekanya kumutunga gute umugore wanje umugore tuzobaho kuko najewe nabayeho ntabona mama wanje none nawe none ushaka kuvyarira mwibarabara oya none je mama wanje no yarandetse kandi na mama wanje hari mugabo narezwe n'abarundi none nawe rero ushaka ko bigenda uko nyene ku mwana wawe oya kimwe gusa umwana wawe je umwana wanje nzomurondera kazoza ndiko ndakora sindiko ndakora sindiko ikivi rege cyo ni heza sisi cyo ni heza cyo umwana wanje ko ndamutegurira uko nazobaho atazogenda kubabanyi bariko barajya akora ngo bari binjindane nabo bamutiza ari hanze wapi tisha ku mwana wanje zokora ari mu birato atasirese ari mu buzima bwiza banajya neza mu gatondo saa sita ku mugoroba nkaciye umushusho ntuboneka saa sita naho nyene nakatumbura wumva kugira ufungure nyene naho Imana komba mwisho none wumva none mu gihe bikiruko kuri wewe wumva wokongeramwe abandi bantu babiri donc umugore wawe n'umwana wawe oya urego umugore nanje nzorondera umugore akora ko gure uzanye umugore atakora ko ajye buguye muri ne abari gitero ko umugore akora none sindiko ndakora umugore akora urafise umusheri basi ndi star nje nzomurondera none sindi umuhungu ati bakobwa bahari none nk'ubunye basi uraheruka kuja gutereta jo nje gutereta no kuri umudema hakasharyohewe kuba nuwo bari bakundanya cyahewe none nk'agakintu uri kuratereta madesa turabenda bingene nk'ubunye bigenza ngira nko kuntu bigenza nyene banangiye gutereta nyene ndakora musati sawa umeze neza urakomeye tikuba tanzi banyita madesa nawe bakwitwa gute ukambwira ati amatije uko nuko nawe ukunze tiana tije uri kuyanze ati ni atayi nakunda hama byose nikiyago none umva none ngakomba umpaye kuri hama taye none taye zizo nese atayi nkunda none uri kuyanje basi none umva umpaye mwanya hari ibindi hama ibindi gutsi wampaye umwanya hama cyasomesha cyasomesha send you can play sishobora kwaskwata none nanje ndakubajije ucusomesha gute usomesha n'amajambo nyene erekana abahungu benshi batatse gutunguza bakoresha amafaranga nanje reka ndiko ndakubaza none nawe wa amafaranga ngira ngo ntayo raronko yo gukoresha wowe ukoresha ikino amajambo sosa nkayahe nayo mbese ngo nkayahe tumubwira ngo ni kuyawe ndagukunda tisheri nukuri turi mwiza cyane timahoga amaze kubona urumwe rutabose turumwe turi gitangaza kandi ubwiye umunsi nk'ubu bishese atakwemereye n'ubundi ucaja kumubwira ko mu bakobwa bose bajese komeze iyo ngeso kwera aya jese komeze jewe none ibintu by'urukundo je ibintu by'urukundo no sinda navyitaho kuko nta n'amafaranga kimwe gusa ariko ndose nzokunda nakugira peto Kenya mu kirundi ciza kirazira kugira peto Kenya Ratsi uzora nkaci ugiza pete Kenya bupfuye usanga uri kurifuza so gusuma bupfa mugabo unye ntugikenyesha amadezi ya agenda shima ko fise imana ubu ko fise imana ndashima reka gufise imana hajyo mukene nta mukene abaho ngakwisi sinego nitahure data ari ibintu byinshi cyane maze gusenga natanguye guca ubwenge sana uko imana aremye Adamu na Eva ibaha iparasera rinini tongo rinini timwe mba muri paradiso urumva satani nawe acaradekona acaza gutera mwito achasha umutibangane guhora yaratugiriye nabi ati batwibereye mu buzima bwiza yo Adamu atari gukora bijyanye byari kuca Eve na Adamu yo batabigenza kuri ya tuba tumeze gute tuba tumeze gute tuba tubayeho neza kinanje nikiyo ntaramenya none satani n'abantu ninde yatanguye kujanga ha kwisi nawe ni wasomye Biblia ndakubazize haratanguye barakorema ibikoko byose barakora ibikoko byose igikoko cabeshe Adam Eve n'inzoka voilà none numva igikoko caremwe imbere y'uwo muntu hanyuma umuntu yaremwe mu nyuma y'ibyo bikoko kugira ngo aganze ibikoko n'isi
ico co nico ngo satani ya satani iba mwugaranira base nk'ahantu apana nyine ngaha kwisi ka satani ari ngaha kwisi uratsa koroye uranana kim aje nzogenda kwa Yesu je ndo mwana makati yavyaha nkora kirabona sisa nk'umuntu kwe dutahuzize tukuvugana tutahudize kuvugana uri umubono mu mutwe ufise amakode kandi afise amakode okay chenje uri yanuri yafise ivyo mbona abandi batabona danger tuzosubira imana bishatse ari naho nogera ngaho kacomba ati Madesa yitavye imana rega turoreye vyinshi ngaha kwisi hari abantu benshi bazikubazoye kuba ku mwanya wose afise umwanya muto je urabona sisa nta kontra n'imana afise nta kontra n'imana umba twasinyanye n'imana ati imana tumba tenso guma ngaha kwisi mba n'umwanya nkacika ko satani uraza akorera limit abantu bacu bagira ikibazo ngaha kwisi uwo bishitse ukitaba nk'imana urumva ubuzima bwawe bukarangirira ngaha nikiye kintu wo kwishimira ko warabayeho kwisi nikiye kintu cyo kubabaza ikintu cyo nishimira ikintu nishimira nuko je nisaba ihereje giza kandi iyo mbyutse mu gatondo ndasenga kandi cyo ku mugoroba ndaza gusenga nko mu gatondo kaje ijya misa ku mugoroba haza gusenga nyegereza imana oyamvuga kuvuka ibaho nikiye kintu kimaze kuguhimbara kikakuryohera ukavuga uti iki kintu vrema kuba naravutse narashitse kuri iyi si nkaba narabayeho ubuzima carampimbara ikintu cyamembaye kayeme cyane kuvuvuka ni imana kuko ngaho kuri no se nta kintu kirangyohera sana atari nk'imana na mama wanje na mama wawe anacakubabaje cyane naco yo nubu ndababaye ngo cyambabaje nubu navyutse mbabaye wababajwe niko umusi abisi reka bisi naguma baruze bararabisi simpamvu nahise ataragaruka Yesu uramubona ngaha ku isi tumwa ngo Yesu ngo azogaruka azogaruka ryari gute nushaka ko agaruka aza kukujana atutwara kire kare reka turarushesha sinariteguye kweje Jesi nakuye ko nguma nisabira iherezo giza nakayeri warihebeye ubu namazi ibintu bitwica rega bya bitwicira kazoza sister batse ibintu bibiri inzoga n'abakobwa biratwiciye kazoza bikwiciye yo ko vyose ari wowe uhombeye mw'ijipo hoho utazuri pièce zuri kankari uhombeye mu nzoga naho uhombera mw'ijipo bisigura uhombeye mu nzoga nene wumva nyene rose yayandi ngo sheri tugende dusohoke kurya mahera none wumva uhombeye mw'ijipo none se ubivuga none siwe ntimuduhenda babahenda gute reka mukatugira ngo muradukunda kumbe mutadukunda atari dukunda mudufiti baca kabiri gasanga muri kumwe n'uyundi Asikuntu bibabajesha mugabo urumva ni wowe uba wabihisemo wabihisemo gute rega mugabo abadada ntimuduha care neza zimuraduha care fresh abadesi nko dufate nko bucemvuye kukazura umugore wanje gatashe nkasanga umunwa ungana uku takubwa ati karibu nk'ivyo tukabagabo tuba dukeneye kiya kugira tugume tunezerwa ikintu ca mbere n'amahoro amahoro kandi utarusa amahoro ngaha ku mutima ntande hantu uyaronkera si kurya kuronka amahoro cengo kunywa inzoga cengo kunywa ibiyayura mutwe ngo amapangi canke ngo abademu amahoro ya mbere n'umutima ntacifise amahoro menshi ko narakiye umwami Yesu ashala Imana ishimwe cyane kandi cyo nico gishasha gusoma nico gishasha byose hani Imana arashobora komeza agira sisi kubera ibana niko ndayivuga neza zenzo yivuge neza mugabadi uri kurategekanya kuzoba nka pasteur mu minsi jewe ko nuko Imana afashe nonamo rega pasteur isaye kuvuga ubutumwa shasisa kababwira reka nubundi pasteur niko ndababwira kandi nukuri ke ntibagi abadiaspora nukuri baje barihuka twe turabana babungaha mu site kandi kuma tubatera inkuru tubaremesha mugari ibintu byinshi tubura inomero zo kuzibasikirako ndibaza barambona abafanzi banje nakubara aho bari bubaho kandi je amadesambwe kuno musakumbuye kuvugisha ngo abafanzi banje kwenda bakunda cyane kandi nabo barankurikirana baragukurikirana kugira ngo dukorane ngo tungora bakumbuye kubavugisha ariko ari renganira ngahanye sana yego kweli none ga amadesi wakoze rero kuhitura turamusitwe tukumbuye asante kandi nizere ko vyose biguma bigenda neza ibitagenda neza basi mu Imana izobikora urugamba sigwacu nuko Imana umuhisi nawe akunda kwivuga Petero nkuru nziza ntaco yaturemye tutari ukundi niko Imana bishatse kandi naco nohindura niyo mpamvu urugamba sigwacu nuko Imana niyo mpamvu Yesu yaciye avuga ati mumenye niyo babanka hari watanguye kwankwa ni Yesu nzobona abantu bakwase ngo yo ugacibabara
umutima ugaca uvyimba yo hari watanguye kwanywa ajyaneye ubumesha ne nishoke kuko isi iranyerera sana umuntu ashobora uratemba kata atamuntu aguhenuye niwakubwira rero isi ni iki iranyerera nishoke akazi ukora mbega hari akandi wasubiye ku ubunyuri jewe ndiko ndondera je ntakazi ubufise hago je ndiko ndondera amadiri yiwanje nyene ukuntu baho nyene ivyo wanje nyene je nyene ubufasha kandi ubwo bufasha nyene tuzoyaga reka sinoshira bivugira ngaha sister tuzoyaga uzoba nkeneye uratanga inomero uzoba nkeneye twiyagire bafona twiyagire uko niwo mwanya Imana iduhaye hari ubundi munsi muzovuga ati none Madesa kwe twara munyumwanya kwe yagiye umuryango w'abatagi nurahazi ni mu kuzimu nta kijumpu nta bugari nta mwumbati nta mudemu nta nzoga umva ni munsi y'agacerere umengura amaze gucaye none uri muri babandi bazuka warumvise inkuru y'umuntu yazutse wewe ndanageze twageze no kubana umucemara yazutse yego umva yarapfuye yabariya mu Kanyosha umaze nuguri ku Imana mani bamutwaye ku nderuzi apana mu modoka bivyo ngaha uko yabahariya mu ntuzenya imutumba bamaze kumutwara mutamuzuka ebana bamaze kumutwara mu nderuzi iyo nkuru nayo iyo twari tuzwe ntaheruka kuvuzuka wa wundi aheruka kuvuzuka bamaze bavuga uwo muhungu yaragwaye aremvye sana mushamushira mu nderuzi rukuru ko bagutwara umwe abafise urukoni nga oya hari mutumba hari ahiye mu Kabezi ebana bamubashikanye mu njace mvo umuntu tereka aye araho umuntu basanga ni muzima bari bagiye mugabo rero wawundi ndiko ndakubwira Amadesa kandi we numenya makuru agetwe ata telefone si ngorane no nka telefone si no gumanda ndonka ibintu bishasha nyene sha Amadesa mugarige mani so bikora shashala umviriza rero ndakubwira Amadesa ubona nindi ko ndakubwira wewe yapfuye harahira imyaka 3 carazuka ni diamond wo mu ngisiyo iyo ni chini iyo ni chini kandi bamaze bitwa ko bamusengera bagoma kandi ahema arapfise n'agacube ntikameze nk'akakiwawe umuntu ni chini negasha yo chafungura guti ivyo ni ibintu bisanzwe sisa akantu kamwe ndagombe mpereze hara iyisira koye kuba ko dadi iyisira koye kuba ko sani isi ni iminyororo imyaka 2000 satana afunzwe ni shoke hari akantu je negeze kumva umuntu yegeze kuntera history ati habaye mayibobo ariko atembera mu baraba abona bosi nawe agiye guta injya mu yarara mayibobo acekenda disimbirako araziga bosi nawe hagaze nk'uko ariko aramuraba bosi nawe acavuga ati Imana warakoze kuba utandemye muri ubu buzima mayibobo nawe ntiyigiye imbere acabona umuntu agwaye adehetse bari ebana batwaye ku nderuzi ari mu modoka aremvye sana acavuga ati Imana wakoze kuba ntagwaye nk'uko umwe agwaye nawe acabona uwapfuye Imana wakoze kuba ntapfuye none iyi si woyisigurira gute byose twasigura yuko ivyo turirana nivyo abandi baririra nuko mutibanga ni guhora maze Yesu ashime kangenda basenge ariko nuko musenge mu rya mutida twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe uduvyo kujya bidukwiriye umunsi wo n'umunsi tuzofa amen ndasengeye uburundi ndasengeye abantu bose abari mu gahinda abanezerewe ababaye Mana udufashe abo tugwana s'abantu tugwana nimwe muzitaboneka Mana udufashe uturinde wa muntu mubi uraza koroye di abantu bacibagira ikibazo Mana udufashe iherezo ryiza Mana udufashe n'urukundo amen koshoro shawa kabizi Yesu amen Icupa zira kuri BI na amen BI TV naho BI TV korera ngaha yo kwefo yo kuri operation gumumanutse ugacumanwa gatoyi umanutse gato cobone barabara rikikama uzocabona kuri etage uzocobaza shaka kwera kuri BI TV uzocabona amateka barafotora hama bakorera mbegi kigaje sinzi babwire razi cengaho ndahereje publicity wanje uko ntimwampa amafaranga kugira ngire publicity hama nawe bisigaye kandi abana ahantu ha fresh hakagaza
n'ahantu hafreshe kwe kandi ngoma ijya shona nse kubikora tuguma tukuhasho twe uraza tukakuramutsa tukagukoresha udukumbuye tukaza ba Patrick bakibe bose baguma baguhaye reka sha Patrick aragwa bisi baramugire naye bamuhaye sumu rego ubu ni transfer abisi barahuma ubakoresha ukureka ngo barakuruka ngo babishire mu ngi acha ni transfer iki kica kubwiye ko bamuhaye sumu Patrick oya nakashaka kumuribwa uza muri toilette umwanya wose honye nurumva toilette aguma hakaze imbere ya amagwa nasiganise isi hajya mu kirundi cyiza sinzi umukurambere gize ko kuvuga burya ingwara wiratiri wayibonye umva kumakazi urumva hihenze ugiye muri twa tukamara nk'umwanya nk'imuta nk'itanu bumugiriye nabi bumugiriye nabi weke kubusoza ndaje kumusoza kwenda muhapore n'ukuri atokira nibisanzwe BITV ikorera ngaha musi ya Ora Cafe umanukanye siège ya Interbank canke ukamanukana bon ni kuri avenue de la Révolution en face ya Amalia Lux Hotel hanyuma turafise ama service menshi atandukanye turafotora amafoto meza cyane ama video turakora imanza turafise urumva ni service turafise na TV turafise n'ibintu vya green card turiko turakinisha ukaba wifuza kuja muri Amerika ingutonte chance yawe hanyuma ugende Imana irashobora kuguhitamwo ukabona iyo chance ni yawe uyu mwaka rero karibu cyane ngaha iwacu ama nimero muzoyasanga ngaha muri description kuri YouTube hama nivyo mumandanye mugira like mugira subscribe mugira na share ku biganiro tuba twakoze hama amadeso murabe ikintu mumukorera umwana w'Imana w'Uburundi ashobore kubaho yimerere mwumvise ko yishakira kwigirira mariage kugira ngo nk'ubuzima hama n'umuryango wiwe none kompa mwisho iyo nguho umwanya aho nkina wari kubona gatari heza twarirutse n'ibirenge birashuha komba mwisho nari totomoya komba mayishi nari totomoya shoboy danger so zakish urumva tiyo nguho umwanya aho nyene wari kubona katari heza tena twarirutse okay umukami Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu bye amadesi yego kweri kwerisha Imana ibishatse yego